tuba mfise n'agasozi kose kitwa Kijaja. Hari amahinguriro menshi muri ako gasozi. Sinkeneye gukorera i Bujumbura jewe. Wifuza no mu zindi ntara ugenda gukorera? Apana mu zindi ntara, donc sinkeneye gukorera mu gisagara. Nkeneye gukorera ahantu hari imbeho nyinshi. Dusubiye inyuma gato, ivyo byose kugira ngo bishike ko byasabye kingana cyangwa byasabye imyaka myinshi? Aya na myaka myinshi. Byasabye ingiye kingana gute? Maze imyaka 5 muri iyi carrière. 5 ans? Ni imyaka mike? Ni mike sana. Aho abandi usanga bashika kuri ivyo bamaze nka 20 aho ati je nararondeye ndasubira ndarondera. Je ndarondera none. We nturanarondera? Oya sindanavyuka aho ndi. Ubu tuvugana uraryama? Ni mama. Ivyo ufise byose wabirose usinziriye? Ni mama. Niriki mfise vya. Tanda aho kandi ni mama ushatse kuvuga. Ndahiye. Uburahiye gute? Nanje nzozi ndabiraye. Ni mama. Nzozi nanje ndavuganye mama. Urumva akantu nyine kajanye kinjiranye n'uwo mwanya murimo. Ni mama. Mama yangu. N'umukobwa arabirahira nana kimwe. Tuvuga ni papa. Nanje ndavuga ngo ni mama. Ninabivuga mu mayumbi ugasanga ndamututse. Ubushatse kuvuga ko tuvuze ni mama. Oya nakano kaba kinjiranye n'uwo mwanya nyene. Na kantu kinjira gace gahera umwanya nyene. Ni mama. Ndagusengera. Ubuntu bw'Imana warose uvuye muri seminaire ndazi ko nanje za gutana na bukeye uko biri kose. Oya ni warisha. Ndaza kuri habazi. Mwache yaje wari warisha. Nanje ndashaka ubuntu bw'Imana. Aba bajeni muze murinjira mu bintu by'amaseminaire sana birafasha. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko bumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benishu, kuri kamera ni Alfred. Turi mu kiganiro kora ku Gateaux. Umunsi dufise umutumire adasanzwe ubwami bwa Roy TV. Benshi muzi ku izina rya KIJAJA. Ariko imbere ko tuganira abakunzi ba Roy TV hari abo batamuzi. Ngoma ndamusabe abaramutse yongera bidondore bihagije. KIJAJA turakwakiriye muri Roy TV. Murakoze. Konchuranje ambere. Ya mbere unje muri Roy TV. Rya mbere ndayivuge nomiko. Bakunzi ba Roy TV esashimwe. Arabaramukije ngo esashimwe. Peut-être n'umukozi w'Imana. Je ndi umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana ateye ubwoba. Rero nkuko natanguye ndabibabwira turi mu kiganiro kora ku Gateaux. Tuvuze kora ku Gateaux donc tuba dushatse kuvuga mukore cyane mufurnise effort no musugira ingufu mu mwuga wawe turi kurakora cyose ugikore cyane kugira ngo ejo hazoza uzobura umuntu ateye imbere. Uburundi buri mu nzira y'amajambere muri 2040 buzoba buri kwiterambere rishitse. Ivyo byose rero dushaka kubishika ko tudakuye amaboko mu mutsi ngo dukore tutagize umwete umwe wese akazi kiwe agira ingufu akore cyane yiteze ko ejo azoba ari umuntu akomeye. Ndababwire ko twicaranye n'umuhungu akomeye cyane umujene entrepreneur KIJAJA CEO wa Nteranjibere akongera akaba n'umukinyi wa filme. Urumva ko ari gihangange, navuga ko akomeye cyane kandi ivyo byose yarabikorengera hari kera kuvuga uno musi rero n'umuntu akomeye cyane donc yarabikoreye cyane no mpamvu kora ku Gateaux. Jewe sinkomeye. Ukomeye? Oya je sinkomeye cyane. Yaragera. Uracakora. Turacakora. Turacabandana. Inzira iracari ndende. Yego. Okay. Uracakora gose. Nico gihe abajene tukwiye kwiha imirimo. Kubera tugwanira vision 2040 2060. Tuzobe turi muri paradiso Eden. Eden yubatswe neza. Okay. Uriko urabikorera rero kugira muri 2040 tuzobe turi muri Eden imeze neza. Yego.
navuze nkitangura ni CEO wa Neranje imbere, ni umukinyi wa filime, akongera akaba n'umujene entrepreneur, bose baca bamenya bumvise Kijaja baca bumva ibijanye n'amagato. Kijaja ibyo bintu byose kwari byinshi bimanaginga gute, uri umuntu umwe bigenda gute, birakorohera kujeka canke bigenda gute? Navuga ko ari ubuntu bw'Imana. Nta tete, nta mashure menshi novuga ati no kwihaya ku buryo no buntu bw'Imana, no ndavyisanga nyene ndiko biriko biragenda neza biciye muri jeyo. Ariko baravuga yuko n'Imana ifasha uwifashije, nawe ni kihe kintu ukora Imana igaca isanga aho nyene igejeje igaca igufasha kugira ngo kuba umu entrepreneur kugendana amavision naho ufise amahera make ukumva yuko atopfa ubusa. Ega Ben, umutahe wawe si mikro yawe, umutahe wawe si ijwi ryawe, ifo kugwanira iryo jwi ryawe rigume riba neza. Rero na jewe iyo ndonse ibihumbi 10 nguma ngwanira bijya ibihumbi 10 bizovya ari ibindi ibihumbi 10 ejo. Rero Imana imaze kubona uko irashobora kumfasha. Imana imaze kubona ivyiyumviro byawe, ikabona na vision yawe, icizaho nyene ikagufasha. Nico kintu ngwa utubwira, ikabona no kwitanga kwiwawe Benesho. Donc inguvu. Ariko biragoye gutahura. Turiko turumva CEO wa Neranje imbere, turiko turumva umujene entrepreneur mu by'amagato, turiko turumva mu by'amafilime. Ivyo vyose Imana yagufasha vraiment atamitaye washizemo. None Imana nifasha wifashije gute? Niho nyene shaka gushika. Urumva umaze kugira icyumviro kimwe ukaba ufise inzira imwe ucamo, biroroshe gushika ku ntego yawe kuko nta bintu byinshi bupfise bikuzibira. Urabona abantu benshi tugendana ivyumviro byinshi tugashaka ko bishika n'ingoga. Rero c'est c'est faux. Tuba dukwiye kugendera mu nzira imwe iri mu cyumviro kimwe, one way one mind. None kugira ngo ibyo byose ubishike ko ndumva n'ibintu byinshi bitatu bigiye bitandukanye kandi biremereye, bisaba uburyo bwinshi. Wewe ukiri muto niyo vision wari ufise, warimvira ati je vraiment shaka kuzokora ati nzobe ndi umuntu akomeye, canke nyene wavyisanze mvuga ati kuri no myaka afise nkoze iki ngire neseye coshobora gucamwo, canke wewe urafise ahandi hantu wabanje kuja? Ako kanyuma rero nukuri bibaza ko ari rimwe ndibaza gutera imbere nibifatiye kuri bijya. Gutera imbere nibifatiye ngo mbanze kuja munsi y'igiti. Aya nibifatiye hari bifatiye mu kwizera icuri kwanza nico wahamagariwe, bifatiye mu kumenya ico kwiriye gukora. Ikindi naco turi mu bihe vyiza, generation no munsi iri kwivuka igikurira mu bihe vyiza. Hariya amadini amashengero amamo yigisha ibintu vy'iterambere. Hariho imvugo z'abakuru b'igihugu baturongoye, abavyeyi bacu ziduhamagarira gukora cane. Utavyumvise aho vyumvino, utavyumvise uvyumvino. Urumva ico wowe ca wikinga kwikinga, kwirinda ati ngo sinje mu buhumu, sinje mu bintu bidatahuritse. Kunyorohera si kindi na kimwe nigeze ncamo, ahubwo natanguye no mwuga nk'ikiri kw'ishuri. D'investissa gushika umunsi numvise yuko vy'ukuri cya 10 nagwanira ko giye kwigwiza vy'ukuri. Nakujya ikivugo cy'umukuru w'igihugu avuga ati ngo umurundi wese aba afise ikintu mu mufuko. Ubure nawe wajyazanye uwo gusopa hariyo nk'amadolari atari make. Umufuko yavuze suyu tugendana kuri konte agendana ikintu donc agende nko kuri banki afise nk'utubiri. Umufuko yavuze suyu. Je narengize ubu uri capable kwa muronka 10,000. None yo 10,000 uronka ubwo muri mu mufuko itaze kugufasha n'icyayi. Ubu uri capable gukora akantu k'akagambe uronke 10,000 basi ku munsi. Uronke 5 umufuko wose uronke ikintu cyacu. Urumva akantu urimo
none ariko ntugu umuryamye ngo witege vyinshi nabijya bikenya bikunaniye gushika then niho cyagenda biguhira mu nyuma za kwisanga ubuntu bw'Imana bwarasagaye ubuntu bw'Imana buca buragushwara wisanga usi iyo wanteranije imbere wisanga uri mu mafilme wisanga mu magato uri umwami wazo ivyo bintu wowe iyo wicaye ahantu ukavyumvira byakira gute uca wimva kuri iki muri wewe ubifata gute ubiha agaciro kahe ndabibona ko mengane bitonye ariko nikumbure bivanye n'ibintu nshaka gushikaho kuko hari uri nyuma yanje yifuza gushikaho ngeze naje nari handi ndaba nkavuga ati ndifuza kuba nk'ujya ndifuza gushika mana mfasha urabona then nama mbona ko menga nk'ibifise ideni ryo gukora vyinshi kubera ndonye vyinshi ukiri ngaho nyene hari ikintu cagiye kiragaruka uvuga ngo n'ubuntu bw'Imana ubisubiramo kandi ngo n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana ariko kijaja n'ubuntu bw'Imana kese ubuntu bw'Imana bwo dushika ko natwe turabushaka ubuntu bw'Imana buza bivuye no mbese ko bakunze ba Roy TV n'ubuntu bw'Imana umuntu akaburondera gute kuko uwo munsi urashaka gusenga no bosa tangara ngira nje gusenga Davre urumva rero bose bahamagariye kuja gusenga muri Mugende ku mavi niho biva ncomba yego ariko muri iki gihe naho uvuze ngo n'ubuntu bw'Imana umuntu arashaka kuba afise amahera atari make encore umuje nakiyumvira none je nkore projet yahe je bigende gute wowe ntiwige dushika intege ivyo byose ukibitangura uvuga ati agenda bihebe amafaranga afise nibyo bamwo na projet yo bamwo wewe muri wewe ukikura bitangura byari bimeze gute ego ico ni kigira kibura ni kigira kibura namba none wowe mu gufata micro nawe ndakubatse kumbura ikibazo cyane cyo baza gutahura wowe mu gufata micro nta munsi numwe wigeze wumva urambiwe gufata micro ukamenga ukwigira mu bindi jengi tangura kweri Alfred hari yarakamera nkumva umenga no kwihagurukira uri ya micro nkayisiga ngaha muga nkavuga ati reka mbandanye bizokunda biragenda neza bakunzi ba Roy TV nutangura no munsi ubandanye ejo amahige hejo nanigwa iyo kunanigwa ico gituma unanigwa ahubwo kigira urufunguruzo gugurura iyindi nzira kubera ubandana ico je novuga donc niyo mpanuro wumva ubaha kubera ko gucika intege wumva ko arico kintu ca mbere gisubiza umuntu inyuma canke hari utundi twira wagira camo kijaja ntiduhendane ubabwira ati jewe rero hari ahantu naciye jewe rero naciye bahaciye ni hehe mu rushenge uruwe jewe rero ari ahantu naciye urusenge ruruwe Spirit Garden Church kwa Ferdinand Bright nibi niyo ubuntu bw'Imana wabukuye aransengeye aragukubika kw'ibiganza akubita kw'ibiganza arasiga amavuta asha n'akadayimoni kagira akavyuke kavyuka kafuye bakuzi ba Roy TV muri ko muravyumva ubu nase ashaka gutangura projet umuntu wese ashaka gukora ku gejo urumva ko hari inzira zo gucamwe inzira ya mbere murumva ko ari gusenga ariko gusenga ngo kujana n'ibikorwa kijaja ikindi kibazo canumva no kubaza uravuga ko ufise 10,000 ivyara 10,000 bivaye n'impanuro tugenda turumva kuba dukurira uhereye ku bavyeyi abagenzi n'abandi hirya no hino bose bari mu nzira y'amajambere bashaka gukora bashaka ko muri 2040 bazora abantu bateye imbere wewe iyo 10,000 uvuga ushatse kuvuga 10,000 hari ushatse kuvuga nka nk'imiliyoni zingahe sinshobora kumenya igitigiri kijaja umutahe ubwambe ahantu hace ubwovye nivyo bari bisigi ari vy'umuryango canke oya je nabisigi ndagera kugenda cara umwana ubona narakanga je ndabona ko umwana ariko biragoye gutahu kijaja ku myaka ufise ubwana bwawe uri kuravuga ku managing ibintu bitatu kuri iyo myaka yiwawe ukavuga ko nubundi ukiri kurakora 2040 ho urumva uzobu ari 2040 bataravye nabi nzo wafise nk'agasagara naguze nkoramo imigambi iteye ubwoba buri umwe ukanyiganyiza urumwe yego
Oui. Uri sawa? Uri sawa kweli? Twimuke. Hakamenga ivyo bibazwa wewe. Yo. Okay. Nukuri wewe. Uri kunkora ku nkoko. Ndiko ndinjira hano aho ushaka. Yego. Kijaja, tubwire neza. Ofete hari igihe umuntu mubwira ati kora ku bw'ejo ariko akavuga none nkore gute umutahe ndawukure ndabigenze gute nabivuze urufunguruzo n'iciyumviro kimwe mu gihe uzoba ufise iciyumviro kimwe twese twarigeze kuba dufise ivyumviro vyinshi ariko hariho umunsi twahisemo iciyumviro kimwe muri ivyo vyumviro vyinshi umaze guhitamo iciyumviro kimwe ico nico uvomera ico nico utako energy ico nico utako umwanya wawe ico utako ibigumbagumba vyawe vyose hama plus uciha niko plus usanga warakimenye niko plus usanga waramaze kugikura urabona ndashobora kuva ngaha ndabonye muri Royal TV biragenda neza mvuye ngaha ndavuga ati giye gushinga umugambi wa Royal TV sinzi ukuntu yatanguye sinzi nambamye ziwe sinzi imitahe peut-être no bandana musumba n'amahe ariko ndagiye nagera ari yakuba yanga nkabona 15 birinjiye mu misegonde naje ndashira yanga wagenda ngaho hiyo wagenda hino ugasanga oya gwanira vision yawe gwanira ivyumviro vyawe ufise utoremo kimwe niwatoramo kimwe je suis sûr et certain wakivomera bijya 10 bizokunanira kurirya kubera ushaka kuvomera projet yawe iteruje imbere mu ma projet wari ufise kuvukira muto kuvuciyumvira uvuga ati je vraiment ushaka gukora cyane izo wari ufise hoba hamaze guheramo nka moitié yazo kuvuga ati n'ubu je sindaheze ndacatangura jewe sinigeze ngira projet jewe sinigeze ngira projet jewe naribona gusa aho nzobanze ariko simbona ivyo nkora nabona ati peut-être nzobanzwi peut-être nzoba nkunzwe peut-être nzobija bigenze ariko sinamenya ati se hehe kubera bibe biru nuko rero mbona icyumi rwose no kwishura jewe na visionary mfise nawe biragucanga nawe ntuzi ngene washitse hari umuntu baza ngo umugushika ngaho waciye aho ugati je nabonye shika nandi sinzaho naciye yego ubonye yego na formule nari mfise okay na projet nari mfise hanzira waruzi na icyo nzinzira nari nzi niyo kwizera Yesu Kristo kandi azikazoza kiwa kuba waramwizeye rero urabona ko atakumaramaje urabanze gushika ku bitari bike ku myaka yawe kumanaje ibyo bintu kumva ego nagafo nta ngorane ni beneje urafise ibibazo muri Royal TV murakaza oya turasanzwe twe ntitubaza byinshi tugorana mushaka mumenye ngo yaciye musigiti yaciye twe dushaka nyene kubera kijaja hari abantu bashaka gukora bakavuga ati je nshaka kuzobanka kijaja nshaka no kuzomurenga bemba kafise n'amahera kaburi ingene bimanaging kaburi ahantu namwe yoca kugira ngo agere naho wageze ihiciyumviro ibihe ivyumviro jewe nahandi byose bipfira mu vyumviro urashobora kuba ufise umugwiza iwanyu muri abagwiza tunga mufise amamiliyoni ukavuga ati nifuza projet ndabe ko ico nokora waja kurondera iyo projet ukayironka ariko kuyirongora bikakunaniye kandi urafise amahera urafise na projet yinjira ugasanga mu mwaka umwe urahomvye kandi urugaye ariko ubundi yatanguye pole yiga irya projet ukuntu azirongora mu mwaka umwe arungutse kandi ayungutse n'ingerana yungutse n'ibintu byinshi n'ayandi ma-agence y'ibintu aba ariko arakora yawe ma projet yiwe tukiri ngaho nyene tugitangurana kugenda babwira kuri CEO wanaranje imbere ukongera ukaba donc mu entrepreneur by'amagato benshi barakuzi kuri umwami wazo kandi uri n'umukinnyi w'amafilime harimo n'ifilime ziwawe ndetse ivyo bintu byose kugira ngo bitangure ugere ko ubikore icambere ubone kiratanze amahera uragiye no mukindi uno musi kumanaging ibintu bitatu n'umuhungu umwe uri umutwe umwe nije ntambamye wahuye nazo kubera ko ibintu byose ntibyama byoroshe
hari intambamyi wahuye nazo mu kugera muri ayo maproje yawe yose? Je intambamyi zituma mpagarika. Ya sinambamyi zituma mpagarika, sinambamyi zituma mba uwundi muntu acitse intege. Ahubwo je igihe cyose nihaye intego, ingingo ivuga ati hageze gucika intege niwo mwanya mba mfise wo kwiruka. Wovuga ati ahubwo uhuye n'ibiguca intege nivyo bice bigukomeza kwaronka inguvu zo gushika no ku bindi. Yego. Kijaja tukiri ngaho nyene, hari nk'abo mwaba mwariganye canke abo mwakuranye canke ndetse n'abakumva bikabatangaza akavuga ati kubera iki Kijaja afise ibintu nka biriya byose kuri rya myaka yiwe, ushaka ubahe impanuro imwe canke zibiri canke zitatu donc ingene bo kwifata mu buzima, ingene bo donc ako bo bafise kose ingene bo kaziganya bwaga ejo hazoza azora abantu bateye imbere. Ndashaka uyimanura abakunzi bacu ba Roy TV imwe canke zibiri canke zitatu. Abakunzi ba Roy TV, jewe narivuze n'iryari ndi nyene, uriko urategura akazoza kawe, gira icyumviro kimwe, ugire ico cyumviro ugishire mu nzira imwe. Ibitajane n'iyo nzira yawe nibijane n'icyumviro cyawe, nibijanye n'intego yawe wihaye. Then niwamara gushika kuba ufise ico cyumviro kimwe muri iyo nzira imwe, bizokoroha kubona ati burya hakwiriye iki, hagezweho ibi bikogwe, ibi nibikogwe, ibi bigiruko nico uzokumva ko ushobora kuinvestisa, kuko ufise ivyumviro nka bitanu mu mutwe dushobora guheba umuliyoni wawe canke ibihumbi 100 ati ngo gira nkore ngaha. Oya wisanga ryajana urikura rigabura n'andi mapoje kandi narijana rizogaruka kandi rigahomba kuko ni warikurikiranye uko bikwiriye. Then jecho no bahanurira cyo bari cyo benisho bakurikiza icyumviro kimwe mu nzira imwe. Icyumviro kimwe mu nzira imwe, one way one mind. Okay, tugushimire cyane. Tukiri ngaho nyene rero, Kijaja urashobora nko kuzinduka nko mu tudiri wewe ukavuga ati je Kijaja ndazindutse kandi n'ubundi ngiye kurondera kubera ko wavuze ko n'ubutaricara ubwo utaratangura kuvyo ubona ubwo wawe nturatangura, hama ukadirika kanka uhora ubyifata mu gute? Aya nishigera vyanga ibintu byose ndimo. Ari ubuntu bw'amaburi hafi yanje. Nishigera vyanga ubuntu bw'Imana wamuzinduka na mugende ufite. Utabutwaye honyine n'ubutwaye. Ndashaka ubwo buntu bw'Imana basi musituve ngaho mpaye na dukeye sibyo? We kubwo baguhaye. Ega tuva ngaho isengero byumvikana. Tuva ngaho isengero ukweli. Pewa mbwira mpashere yagusengeye kwa rimwe. Ferdinand. Ferdinand. None yasengeye wewe nyene. Kandi wawe musadutse je vraiment ndashaka gusengere. Oya urumva kwa Ferdinand hariyo ikintu bigisha. Barigeze gutegura create your future. Izo nyigisho nishoboye kwakira ndabona kubera aho nafe. Cyagenze uku cyanda bishira ku murongo. Izo nyigisho zamaze igihe kingana gute canke? Oya bimara umunsi. Wari umunsi umwe. Umunsi umwe gusa ko cyane umuntu bw'Imana nkuko bwose. Wamujana imisi yose. Yego. Ayo masengesho azosubira kuba ryari nanje muzonto? Oya. Sivuba mbona batabivuga. Canke nibanga bimenya bake. Oya kwinjira kandi abara amahera. Nabo baba bakeneye amahera. Kwinjira mu masengesho n'amahera? Amasengesho ni seminaire. Ni seminaire mara umunsi umwe. Ariko barabasengera muri iyo seminaire. Yego. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana wawe ari bwiza, waranabuguza warabutangira amahera. Nangorane. Ntiwahomba. Oya. Sinahomvye ni mama. Uri umwana mubi. Ubuntu bw'Imana buguzwa amahera. Je n'ubu sindabitahura. None. Ubuntu bw'Imana. Oya ubuntu bw'Imana bugugwa amahera.
ahubwo irya seminaire nyene bagize seminaire bashobora kurihisha ati barabona abantu bari interesse kuko urabona urashobora kuba ufise igiseke cyuzuye n'ibintu ariko ugasanga bugiye abo hamagaye kugiha sibo rero ifoko ukora agatrick keremeza yuko aba baje byukuri nibo bari babikeneye bari babikeneyeho yego bari babikeneye vyemezwa no kubona kajya kantu bariko baratanga mu buzima busanzwe ukunda no gusenga canke uma wirukanye inoti nibwo buzima bwanje je ndasenga sana je ndumukozi ugafata n'amafungo kisonzesha amafungo asigura gusenga oya ndabatije bagiye basenga bagira amafungo si bose basenga je gusa je ndasenga ibintu byawe byose ndakubisengera imbere yo kubikora ndi pastor w'ubuzima bwanje uri umukozi w'Imana akomeye cyane KIJAJA le pâtissier KIJAJA pasteur okay ndabene ntumi umukozi w'Imana muri Royal TV numva umuneze udasanzwe uzagutana amavuta y'Imana menshi amen 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 nyuma y'ikiganiro nibaza ko tuzagenda dusenge ndagusengera ubuntu bw'Imana warose uvuye muri seminaire ndazi ko nandi nzagutana na bukeye uko biri kose oya ni warisha ndaza kuri hawasi mwache yaje wari warisha nandi ndashaka ubuntu bw'Imana aba bajeni muze murinjira mu bintu by'amaseminaire sana birafasha biratanga n'impanuro ugasanga donc nkaho wari ufite nk'amahera menshi ukagomba kuyonona urashaka kuva muri eglise ufashe ingingo nawe nibaze ko ari umunsi wava ufashe umwanzuro uvuga ati ndabihebye by'isi ndagiye gukora ibyunguka yego uvuye muri seminaire twese rero duhamagaza tuja mu maseminaire tubabyize KIJAJA wifuza ko muri 2025 umwami w'amagato gusa wifuza ko bizaba bimeze nzoba mfise nk'agasozi kose kitwa KIJAJA hari amahinguriro menshi muri ako gasozi sinkeneye gukorera i Bujumbura jewe wifuza no mu zindi ntara ugenda gukorera apana mu zindi ntara donc sinkeneye gukorera mu gisagara nkeneye gukorera ahantu hari imbeho nyinshi dusubiye inyuma gato ivyo byose kugira ngo bishike ko byasabye aya na myaka myinshi byasabye ingiye kingana gute maze imyaka 5 muri iyi carrière 5 ni imyaka mike imike sana aho abandi usanga bashika kuri ivyo bamaze nka 20 aho bwati je nararonde ndaswandarondera je ndarondera none we nturanaronde oya sindanavyuka aho ndi ubu tuvugana uraryama ni mama ivyo ufise byose wabirose usinziriye ni mama nibiki mfise vya so naho kandi ni mama ushatse kuvuga ndahiye uburahegura nanje nzozi ndabiraye ni mama nzozi nanje ndavuga ni mama akantu nyine kajanye kinjiranye n'uwo mwanya murimo ni mama yangu n'umukobwa arabirahira nana kimwe uvuga ni papa nanje ndavuga ngo ni mama ninabivuga mu mayumva ugasanga ndamututse ubushatse kuvuga ko ututse ni mama oya nakano kaba kinjiranye n'uwo mwanya nyene na kantu kinjira agace gahera umwanya nyene ni mama nukuri ni mama turago ngo ni mama ni ndahiro cyane oya sindahiro nakanu nakubwiye benisho nakanu kaba kinjiranye n'uwo mwanya nyene shaka ukamenya neza neze gusanga n'umunsi bagusengera ariko bakubwiye je ko numva makenga menshi ni mama mama we numva ni mama ni mama urumva icyo kintu kiba gifite umenga uri fier naco umenga uba wiyemera kuri nivo nyene wo kumva uvuga na mama imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu kiryoshye cyane aho KIJAJA tuganiriye ubuzima bwiwe yo yavuye ntiyageze kandi akaba ataranashika kibandanya ndashaka mu majambo make sinoba ntakugoye udusigurire KIJAJA bisigura iki
hari abashaka kumva ngo kijaja akaza cyane kijaja na mazina yiswe n'abavyeyi na mazina y'akazi nivyo yise abashatse kuvuga gutavuze kijaja. Kijaja n'akazina kaje kava mu ijuru. Nkuko nanje nitwa Benisho. Oya zina Benisho niryaje riva mu ijuru. Ryaje riva mwisi. Je tuzi Beni apana iyo shu nayo tuzi. Iyo shu nayo tuzi. Mu ijuru uzorindira ko baguhamagara Benisho ubuze none mana sindimo kumwe bahamagaye ka kazina wanga. Wadagenda ndagenda rukuri. Kijaja rero bisigura iki? Kijaja bisigura Jean-Jacques. Jean-Jacques. Jean-Jacques niyo mazina yanje y'ukuri ariko kijaja naryo niryo kuva kera. Kijaja niryo kuva kera. Ariko Jean-Jacques naryo niryo kuva mvuka. Kijaja niryo kuva nk'igifite imyaka 7-6. Jean-Jacques nta n'ukwezi nari bwari. Jean-Jacques niryo zina ry'abavyeyi. Kijaja donc ni sino. Hari abatahora bumvise kijaja bakifuza kumenya izina ryo nyakuri. Rero umunsi basororera basabiye bararyumvise. Muri commentaire. Ndizwiye ko nza kuronka izina ryawe ry'ukuri si benshi barizi. Nanje Rwanda rimenye byansabye igihe kinini. Urumva wambajije ubizi? Jana ndabizi ariko abakunzi ba Roy TV ntabyo bazi. Okay, bakunzi ba Roy TV. Mwabonye ikintu yabimanye? Ntihari bwagere ko ndabibabwira bazi. Bakunzi ba Roy TV rero twari mu kiganiro kora ku bw'ejo. Aho twari kumwe n'umutumire adasanzwe Kijaja ivyo dusiguriye ha impanuro canke novuga gute ubuzima yagiye aracamo kugira ngo agere ku bintu bishika kuri 3 ashaka kumanajinga kuba CEO wa Nanje imbere kongera akaba umujene entrepreneur mu vy'amagato bavuze gato nibaza ko abantu bose baca bumva Kijaja. No mu mafilime muramaze kubona amafilime atari make naho nyine ariko arabikora neza n'izindi ziri inyuma ziriko ziraza hari izindi nyinshi ariko arazitegura zishushe z'umwotsi. Rimwe mpora ngira amahirwe yo kuja kuri terrain ariko arabitegurira n'ibintu bidasanzwe n'ibintu bitwara n'amahera menshi ari naco catumye no musi ndamuhamagara mugabo Roy TV atubwiye neza na neza mbega amahera wowe yakura cari umunga akiri muto afise vision donc atubwiye impamvu ivyo byose yabishitse ko yarafashe ingingo yari carimvi ari naco nanje naguma ndabatumirire ariko nanje birandaba nanje ndakwiye kwicara nkafata ingingo nkamenya ati mbega nokora iki kugira ngo ejo nzoba ndi umuntu ateye imbere nokora iki kugira ngo ejo nandika amateka ejo canke hirya ejo cane muri 2040 nzoba mfise ibintu vyiwanje niyitirira bive mu maboko yiwanje. Tukiri ngaho nyene rero waba umutaximan umutaxivero umunyeshure umukozi wo mu nzu umwe wese mu kazi kiwe agire effort ejo hazoza azoba ari umuntu ateye imbere. Au revoir.